sita ijoro ntibikunda rero banakunze ryari hanyuma nkaba n'umushakashatsi mu bijyanye n'indero n'imibano aho narose diplome ya cane hejuru rwose bita doctor urumva ko rero ubutumwa ndabubandanya none rero umwanya ni mwiza cyane tugire Kristo umutwe w'inyigisho basanze kubashikiriza ni ukurikira waruka n'abasangira rugendo kubwo kwizigira nimwijukire gufashanya no gutabarana kugira ngo mwubake ikibano ciza ndasubiramo kandi mwumvirize neza kuko kugira ngo ikibazo cya mbere mumbwire amajambo makuru makuru agize umutwe w'inyigisho ndasubira waruka nk'abasangira rugendo bwo kwizigira nimwijukire gufashanya no gutabarana kugira ngo mwubake ikibano ciza mwafashe amajambo ganuze ndasubiramo rimwe mugerageze kuyafata umutwe ukebuke waruka nk'abasangira rugendo kubwo kwizigira nimwijukire gufashanya no gutabarana kugira ngo mwubake ikibano ciza ikibazo cya mbere hagira abantu bambwira amajambo makuru makuru bafashe nkenerwa muri umutwe w'inyigisho babaye ijambo nyamukuru nafashe ngo gufashanya urakoze ubundi turajyabutse ijambo nafashemo dufashanye dutabarane kugira ngo tubone ikibano ciza urakoze irindi jambo ari jambo rindi rimwe shaka yarutse ko mukiza ko munyarutse ukwizigira hariho n'inkamya gufashanya no gutabarana kugira ngo twubake umubano ibyo batavuze abasangira rugendo kuko kwizigira inyigisho rero duhera gutegereza ayo majambo muhejeje kumbwira kugira ngo twese hamwe tugende dutegera iyo nyigisho ijambo rya mbere n'abasangira rugendo tuvuze abasangira rugendo mwe mwumvike babahe mikoro abasangira rugendo mwumvike iryo jambo munyumva mute abasangira rugendo abasangiye urugendo ibintu bibahuza ni ubucuti n'ubugenge nta bundi urugendo urumva rero abasangira rugendo n'abantu bafite ikintu bahuriyeko kuko badafite icyo bahuriyeko bashobora kujyana aho bojyana bogenda barashihana sibyo none tugire Kristo bogenda barashihana nibo kumvikana kandi bose bavuga ati fata inzira yawe nanjye fashe ibindi kubera yuko we nta ziriko wowe urumva ugenda uratukana ugenda urajuragirika uriko uratuzimiza n'abasangira rugendo bafata inzira imwe tugire Kristo bafata inzira imwe abo bantu bafite intumbero imwe baba bagiye ahantu
kure urakumvise ako kantu uri umuntu umwe ashobora kwiruka ukanyaruka mugabo urashobora kudashika kure kubera yuko amavanguhira yahetse utuguvu twaheze ugatemba ukagwa wadabari bakakubuye wakunda tugire Kristo ariko uri kumwe n'abandi mwumvikana musangiye intumbero mufashanya mugenda murengengana byase baragukwega hajya abajya bagenda bayikora bavuguruka to muraza ko ari kubereka kugira abanyaruke kandi n'urushe aguma agenda akurikira ya bitiro bamuhaye yirukana buke nagatinda shike hari ahantu bagiye kubera yuko abandi bari baramufasha abasangira rugendo tugire Kristo abo bantu bategerezwa kwitwararikana batitwararikanye ntibikunda none rero gusangira urugendo mu gifaransa amajambo yoroshe cyane ni marcher ensemble ukuvuga ndakurikire twese tugira ku murongo umwe n'imbaraga y'inyuma tugize shene bakurikira hahandi babandi baciye nuko mwe mutarabibona naragiye mwihwaniro ry'urwaruka isi yose muri Polonye narabona ingene abantu barashobora kuzimira kweri abantu rero bagenda bafatanye bafise shene bagenda bafise ikintu hari ibintu muri segonderi batubwira ngo ni shene y'imbwa bariko baranyuzura ugashira ukuboko bwawe undi akagenda afashe mukagenda gutya urumva mucabwira nka shene y'imbwa mukagenda mufatanye kugira ngo nihagira uburekura abandi babaciyemo ntimusubira guhura tugire Kristo ako rero karakomeye abateologe nabo bavuga yuko abasangira urugendo gusangira urugendo n'ibyo bita synodalité harimo amajambo abiri yoroshe gutegera amajambo abiri ni sin ni ukuvuga kuba hamwe ensemble hanyuma hodos ni ikigereki bisigura inzira urumva mugendera hamwe iryo jambo muraryumva gahemu none bwira umugani umwibutsa w'ikirundi ushobora gusigura iri jambo abasangirangendo kugira tubyumve neza rero ubwira umwibutsa umva w'ikirundi inge turonderere hano nzanira hano turaba n'uwo mwibutsa w'ikirundi udufasha gutegera iryo jambo synodalité abasangirangendo marcher ensemble harimo umwanya hanyuma amasero umugabo cyangwa amasero aho murakoze cyane kuri mugirigire mugira bangahe umwizero ni ikintu uba wizigiye ukwizigira ni ibintu bifite wizigira ubona wizigira ubona nta wundi urabona turabivuga umwizero ni umuntu uba wizigiye bafite umwizero uvuga ni umuntu uba wahaye umutima waziga kwandura ukwizigira ni umuntu uba wizigiye ubonamo byose mutamurumviriza ndabona iyundi ariko hariya bihagira ugomba kwishyura hariya hari ibintu aca yishyura n'ibyo
atabitoro bihari nk'ubu ugiye ukabona imodoka ziratonze hajya kwibarabara uca wibaza ko igitoro kigira kize naho igitoro kigira kize murabyumva tugire kristo nakararo ufatiye kudana mu buryo bw'agatondo ni ukuvuga umwizero ni ibintu bimara umwanya muto umuntu ashobora kuvuga ati ibi birafise umwanya nibyo bita mu gifaransa optimisme espoir ni ukuvuga umwizero burya ugiye bagira ikibazo ni ukuvuga yuko yagize ingorane kubera yuko ibintu vyiwe yiyumvira bigarukira mu mwizero umwizero nawo numara igihe kininiya ni nk'ubu aje kukuresha uravuga uti je ndizeye yuko tuzokubakana mu gihe kiri mu mwizero rero ucubandanya urondera mwizana ukamara umwaka umwe imyaka ibiri imyaka itatu imyaka ine mwigana abagabo kugira ngo umuntu biragoye kugira ngo uzaze kubakana mwabiteguye neza mwaraganira ibigize ubuzima mwarashize hamwe imigambi yanyu nico bita umwizero ariko ukwizigira ni ingabirano duhabwa n'Imana tugire kristo ni za ngabirano zitatu byo bita vertu mu gifaransa ingabirano nziza turonka duhabwa n'Imana iyo ngabirano nayo tuyironka ku musogonda kandi ntiyigera ihera kwizigira kuzohera dupfuye tutarapfa ukwizigira ntikuzoba kurahera nico bita esperance murazi yuko twaba tuvuga ngo ukwemera kwizigira n'urukundo ivyo bintu bitatu ntibivana kuko ukiri muri nuzeye muri umwizero aho urumva harimo ukwemera mugabo ukwemera nako hari aho kugoyagoya ukaca usanga ukwizigira kwagiye none rero ukwizigira n'umwizero biratandukanye jewe rero mbona yuko ukwizigira kodufasha mugabo mbona ko tworondera bambe umwizero wodufasha mugabo mbona ko tworondera ukwizigira tugire kristo uriko muramurikira abariko barasinzira ntuze mwavyumvise ubu rero ngomba rero musigurire kwizigira naho nakivuze kuri mwebwe kwizigira niki hajya niko natandukanye gusa basubire bafate ya mikro ariko wamugirire umwe afise mikro ya mikro niye reka kwicara mutazi hari ibi ukwizigira mu bubiri nabivuze mu masize bivuze byose ukwizigira mu bubiri unyakiriza inyigisho kugera kumwe gushaka neza bwira ukwizigira neza kwizigira ni hajya ushobora kuvuga ati jewe nyene nizigiye ko nzoshobora kuronka iki kintu mpaka murindiriye gushika byose umwizero nawo igushobora kuvuga ati jewe nizeye neza ko Imana igarutse kuvuga ati ushobora kuvuga uti jewe umwizero nizeye ko nzomenya nko kw'ishure utari umunyeshuri ahavuga ati nizeye ko ivyo nari nshobora kwiyungura tugerageze bitandukanye tukavuga tuti naho mbabaye naho ndushe naho nshonje Imana ntiyagiye mw'ikondo bari baza ko Imana ijya mw'ikondo akavuga ati none Imana wagiye kugira ngo wagiye urihe tugire kristo turi kumwe ni ukuvuga mu kwizigira harimo kwama tuzera byose ku mukama kuko n'umukama duha iyo ngabirano tuyisaba ku munsi no mu gisabisho cy'ukarisitiya ntitwigera dusiba na rimwe kuvuga ayo majambo atatu agenda bagabanganiwe ko turiye mu mwaka wa yubile ayo majambo atatu ateza kujana ukwemera
ukwizigira n'urukundo. Tugire Kristo. Ijambo rigira gatatu mwavuze ugufashanya ni iki? Uko muca mwibaza mwishure mwiyumviriye n'utu tubazo, gufashanya ryari nabande mu biki kubera iki? Tugire Kristo. Ndasubira cyane ko murasoma ko ntabumva hano. Tugire Kristo. Uko nabigisha nabigira ngombwa uko muraburikiye umbwire icyari cyo gufashanya mwishira kuri utu tujambo tworoshe ryari n'abandi mu biki kubera iki? Duhere aha. Oya dusubire duhere hariya. Ugufashanya badusabye gutegera ugufashanya mugabo kandi tutibagiye gufasha kuko ayo majambo abiri ni magiriranire. Tugire Kristo. Ayo majambo abiri ni magiriranire. None ugufashanya rero ni iki? Tugaruke gaho. Ugufashanya ni iki? Yabivutse isubiremo rero tubyuka. Gufashanya ni ikintu mukorera hamwe n'undi muntu kugira ngo mushobore gushika kwihangiro mwihaye. Murakoze. Mu majambo avunaguye mu gufashanya, ndagufasha nawe uramfasha kuvuga ndagasubiramo. Ndagufasha uramfasha kuvuga turongera ngo turafashanya. Patiri Besa mudatinda gukoreranira kuko ayo majambo ibintu bibiri turi bamagiriranire. Nicyo gituma tubwira ati turi kumwe tugendera hamwe marche ensemble. Niyo geja jambo synodalité hodos niyo geja jambo urumva gufasha. Tugire Kristo. Ko iryo jambo barizana kubera iki? Tugeze igihe abantu wese arisa tumutwaje, umuntu wese yikwegerako, umuntu wese yiraba, abantu ntibagifashanya. Imico n'imico kama y'ikirundi iratanguye gutituka. Je mbere biranantera n'ubwoba biriko biraba iburaya na mwebwe bizobashikira kandi bimaze gushika ino hoho bizobugese. Ndafise ubwoba gufashanya magiriranire. Ndagufasha uramfasha. Bwira rero umwibutsa utubwira ibintu byo gufashanya. Umwibutsa utubwira ibintu byo gufashanya. Umutwe w'ubumwe wigira inama nyamwigendako ntabigiri menshi ubwira babiri ntacyo mukura rero ubwira mwivuge bagafasha umugenda kakwiga kuboko kukwe kuriya bibiri tuvurana n'abikozi by'akarabo uzakafite ibintu cyaheze shaka birima yego ibigira inama agafuni kabagara n'umwe n'akarere umutwe w'ubwoko bifasha gusara ibifasha gusaba. Imana ifasha uwifashije yaho ugiye gufasha aho ubibona umugabo umwe ndashaka kumwumva ibitwiko n'ibindi byutsa byinshi bitagira ukwibanda imyutsi ibiri yewe n'ibyigisho by'ikugira rero ntabashaka kubitegera kamuha dore ko ndabigisha ko mu bindi byose birashushe ijambo ry'iri rikurikira ugutabarana ntamukaniriza ugutabarana n'ugutabara. Ugutabarana n'ugutabara mperutse kuvuga ugutabarana n'ugutabara. Ugutabarana n'ugutabara ntamukaniriza ugutabarana n'ugutabara kuko muri ya majambo agize wa mutwe w'inyigisho
bingoye tugire Kristo. Ego biroroshe ugutabarana ndagutabara nawe utabara kugira untabare ni uko unyitwararika ukabona yuko jewe ndi mu bintu bingoye sibyo yuko nkeneye gufashwa sibyo nanje nkaguma ngenda nzohera ndaba urya muntu biramugoye y'abakristo n'abatari blanco y'abakristo je ndabanza umukristo afise ikibazo n'atakimbwira je ndabibona mu maso gucike n'amamagara ubundi ufise ikibazo gacuti aca abwira ngo yego kwe ningo rero tuvugane hama ndakumvirize ndagufasha reka kubaho umutima ndagutabare hama nawe uzontabara utabare n'abandi nawe uzotabara jewe uzotabara n'abandi gutabarana naho nyene murabona ko ari ingendo ya twese hamwe ata n'umwe avuye atakwikwegerako ico udashaka gukunda kugirira nawe ntugire gute ntukimugirire tugakora iciza kugira ngo dufashanye dutabarane abo bagowe abo bagwaye abo bashonje abo barushe ku mutima abo buzuye ibikomere abo bantu bashishwe abatanga amaraso bariko baratabara mugabo kandi nabo nyene bazobatabara nibagwara babaha ayandi maraso ni ukuvuga nibagirira nere patiri nuko gutabarana urumva gutabara babuze gutabara mu bantu bose basugerejwe n'ingorane mu kibano iwacu none ko ari ibibano n'ukristu si kugira ngo bafashe abantu bamenyeranye bazinanye batabarane rimwe na rimwe hari usanga bigoye gutabara umuntu mugabo muzinanye ukaraba mw'ishure mbere urya muntu ukaronka amanota mabi ndamufashe gute ndamwigishe gute kugira ngo nawe yibuke akuvuga ngo yohava aca akaba uwa mbere akanca none aguciye hari ingorane wamwigishije tugire Kristo apana kwikwegerako muratufata kintu cyangwa barapfufaza ariko ntakira kwera murabizi tugire Kristo murarusha adushaka akaririmbo kamwe gatoya kumwe gusa kugira ngo amepari akushaka ashiremo kamwe kugira ngo abasinzire bikange agashushe twumvirize ijambo ry'Imana ryarongora inyigisho hanyuma tugasozera mu minota bampaye neza ko n'umunota n'umwe hasigaye 5 basubire banyibutse ibyo dusoma ni ikete Pawulo Mweranda yandikiye Abaromani ikigabane c'12 akarongo ka mbere gushika ku 21 turazirikana bene wacu ndabanuye nk'ibigongo c'Imana ngo mwihereze mwebwe nyene bwa mbagwa zima mweranda kandi ishika Imana kunyota kuko nibwo mwoba mwikoreye kubw'umutima kandi nimureke gufata imigenzo y'isi ariko nimuhinduke mu kwama munagura ubwenge bwanyu kugira ngo musobanure neza ishaka ry'Imana iciza gishimikiye kirangutse neza kubera ingabirano nahawe ndababwiye mwese ubwo mungana ngo mureke kurenza ingero mu kwishima uko mutari mugabo mwishime uko muri umwe wese kugero mu kwemera Imana yamugereye nkako nk'uko no mu mubiri wacu dufise ingingo nyinshi ariko ingingo ntizigire igikorwa kimwe cyose niko kuko na twebwe naho turi benshi tugize umubiri umwe muri Kristo kandi umwe wese n'ingingo y'abandi niko rero kubera umuntu twagiriwe ntidufise indahiro zimwe ariko iyo guhura iby'Imana ntitubigire dufatiye ku rugero rwo kwemera kwacu
ariyo uku kwiganira abandi nitugume tubunganira, ariyo ukwigisha abandi nitugume tubigisha, ariyo kuremesha abandi nitugume tubaremesha. Ubutanga ntagerenganye, urongoye abandi ntabigirane ubwira, ugira ubuntu abandi ntabigirane akamwemwe. Urukundo rwanyu ntirugire agahemu, muzire akabi, mwihambirire guciza, nimukundane nk'abavandimwe, umwe wese arushirizeho guha icyubahiro mugenzi we, nimugire urwangara mu mwitwarariko wanyu, mwamane gishika mu mutima, mukorere umukama, nimunezerwe n'ibyo mwizigiye, nimwigumye mu bibagora, nimwizigitirire mu bisanisho, nimufashe aberanda bari mu bukene, nimushime guha indaro ingenzi, nimuhezagire ababama, nimubahezagire, nimubavume, nimunezeranwe n'abanezerewe, nimurirane n'abarira, nimwame muhuza ivyiyumviro, nimuhamire iri hejuru, mukunde ibo mukwegakwegwa n'ibiciye bugufi, nimureke kwigira inkerebutsi, ntihagire n'umwe musubiza ikiri ku kindi, nimwitwararike gukora ibyiza mu maso y'abantu bose, gerageza uko mushoboye kose kubana mu mahoro n'abantu bose, mureke kwihora mwebwe nyene bakunzi banje, ariko mubihebere ishavu ry'Imana. None handitse ngo uguhora nukwanje, ni jewe nzobasubiriza mu nkoko, niko Umukama avuze. Ariko tugire Kristo, fata amakaye mwandika abantu. Uno munsi niyo devoir ndabahaye, nuko mugenda gusa kwakira abandi mu magara make yabo, tuzi ko na twebwe dufite amagara make, kugira ngo dushobore kwengendana nk'uko Paul Mweranda abitubwira. Aha rero kugira twishure ingene twabasangira rugendo mw'isi yuzuye kwigungirako, mw'isi ingene twokubaka umubano mwiza uwe bita fraternité. Papa Francisco nivyo yadusaba, tugasenyera ku mugozi umwe, tukaba abakatolika. Murandaba amasitatu mugoma mwirukamo muja gupimira ibintu by'abakizwa, ibintu bitagira mvura. Oya, kugira ufashe abandi unabigishe, wandira ukwemera kwawe. Ukwemera kwacu kuragira miwe mwagwarukamwe. Burya rero uko gufashanya kuzodutuma natwe tugira umwizero, twemere kwikorera umusaraba mugabo kandi dufasha n'abawikoreye, natwe bazodufasha igihe bizoba byaducanganiyeko. Urupfasoni, kubahana muri byose, kugira ingufu mu byo dukora, kumvikana, kwizerana, kugira umwizero mu by'Imana iduha kandi tukabisabira abandi mu bintu bito. Umusaseredoti avuye mu Bufaransa inansi, akaza yaje n'indege aje kugira ngo abigishe n'abari hanze nibakomye amashi, nimumwongera amashi. Bati turakengurutse cyane, murakoze cyane, murakoze. None rero ni kakanya erega pati iyo wigishije twabonye yuko yigisha vrema by'ukuri nk'umwigisha nyene kandi abizi. Murabona